nagira turabire hamwe ibi bice bikuru kumbure vyari bigize izi manza z'ubugeni uyu munsi tufata nkuko gwabaye urubanza rumwe. Abatari bake nibaza ko turavuye mu mwaramo mu Kirundi ni weekend, turavuye mu mwaramo rero aho uno munsi ku munsi umwe gusa hashobora gukorwa urubanza rwo gukwa ubugeni ndetse no gutwikurura bakagenda babihejeje. Ivyo rero siko vyahora aho hambere, twayitumwe nuko kumbure ibintu biguma bihinduka, none urubanza rw'ubugeni rero ngo rwakorwa gute. Ha rero twifashishije inyigisho twahawe n'umwisho muri kaminuza y'u Burundi Barbara Ndi mu rukundo, atwiganira ibice bikuru vyari bigize urubanza rw'ubugeni. Avuga rero ivyo byose bivuga mu gitabo ciwe rero yitwa Anthologie de Pitarame di Burundi, ni kuvuga n'icegeranyo c'imvyino z'ikirundi. Mu ntangamara y'igitabo ciwe rero uwo mwigisha muri kaminuza harasigura neza ko imico n'imigenzo vy'abarundi biriko biratituka. Gutituka kwavyo rero biva ku bintu vyinshi, harimo n'ibi vyo gukora urubanza rw'ubugeni kumbure rugakorwa umunsi umwe, mu gihe ari ibintu bimwe vyatiyeza kurindira iminsi n'ibindi vyisunga. Amayagwa yoyo avuga ko ariko aragenda akagirire. Niho rero yacafata umugambi wo kwegeranya imvyino z'ikirundi, mbere akaboneraho n'akaryo ko gusubira kwibutsa ibihe bikuru vyari bigize urubanza rw'ubugeni rwaho hambere, kuva umwigeme avuye iwabo gushika bamutwikuruye abicishije muri izo mvyino. Ico gitabo abataragisoma nibaza ko gishobora kuboneka. Ego ubwa mbere rero haratangura ugusezera urumago rero rw'ubugeni, burya ngo rwatangurira iwabo w'umukobwa. Biratangaje ariko ni ivy'ukuri kuko mu gatondo ka kare hamwe umwigeme asezera ibintu vyose vy'iwabo, agasezera inzu ya se, agasezera inka n'abavyeyi, na cane ko kera abavyeyi bataherekeza abakobwa babo bagiye kubaka. Niho urubanza rero rwatangura amaze gusezera abavyeyi. Ico kiringo rero kirahambaye cane kuko kirakora ku mutima umwigeme abagira atandukane n'ivy'iwabo vyose, aje mu Burundi aje kubaka ugwiwe. Aho rero aho hambere hoho niho wari umwanya mwiza abigeme bashobora gufata bakarira, bakiruhutsa, bakikumbuza ivyo bazokumbura batari bubone, kuko inyuma y'ayo marira abamuherekeje bo baba bariko baramuvyinira imvyino zidasanzwe zikora ku mutima, zimubwira yaroye, zimwibutsa ubuzima avuyemo n'ubwo agiyemwo, ko atagiye aho gutuma umwana, atagiye gufina. Aho rero baca baterera mu kayira bakamuherekeza bagenda baravyina. Bobo amarira yiwe naco yaba abanezwe ko, kuko bobo zari izo mvino hama bashika bakwazimana urukanywa bakanywa. Ico gihe cyo gusezera nibaza ko uno munsi cogereranywa n'igihe umwana w'umukobwa agira aje kurongorwa, aza gutorwa n'umusore hava amurongora akaja kumutora iwabo mu gatondo imbere yuko izimanza zafatikanganije zibandanye. Ubwa kabiri rero ariho ukurabu kuyagiye. Bavuga rero ko ukurabu kuyagiye ari igihe naco nyene kidasanzwe, aho abajanye umugeni rero batangura kubona iyo bajanye umugeni baba bakiri nko ku mutumba ugira gatatu. No kuvuga rero ivyo bavuga ngo igituma rero ari gihe gihambaye nuko baba bajanye umugeni baca bahindura imvyino bariko baravyina, maze bagatangura kuvyina bavuga urugo uwo mukobwa agiye kubamo. Ubwa mbere bavuga igihe umukobwa ibihe yabayemwo haba iwabo, bamwibutsa n'ibihe agiye kubamwo iyo agiye, ariko ubu naho baba bariko baramwibutsa ibihe kumbure agiye kubamwo naho agiye kubiberamwo mu rugo rw'uwo muntu. Baba rero barubona canke batararubona neza ntibatinya kuvuga nk'abaruzi, ariko igitangaje baba bariko barahavuga nabi. Wumva ati ukumva ngo pfunya urugendo ndahaye ndahabona handi hatamera akajumbu hatamera gaharage, kugira umukobwa bamutegure mu mutwe kumbure kwiyagiye n'ivyashika gasanga ntihamera, arivyo yemeye kuja kuba ahantu hatandukanye ni wabo, kuko bavuga ngo nta nkumi yigaya, umwe wese yamazirikana ko iwabo ariho hari ivyiza gusumba ahandi. Ico kiringo rero cegeranye no kwegereza urugo rw'umugeni, aho baca batangura kuvyina rero bavuga aho bagiye bahatazira. Mu ico gihe rero bo bahegereje barahavuga neza, ndetse baba biteguye ko abababona baja guhava babasanganira. Igice cya gatatu rero gikomeye kuri uyu munsi w'ubugeni nijo nayimvuze no gusanganira abashitsi. Aho rero muri iki kiringo abashingizi baba bashitse mu rugo
aho bazanye umugeni n'imbyiniro baba bariko baravyina zari imbyino zihamagarira basangwa kubakira hama rero bakacambirwa bakabaha ikicaro kibereye abakwenyene nakare baba bazanye umugeni. Igihe rero baranahamagara umukwe ngo azasanganira ingabire yagabanye umunsi wo gukwa, none rero mwagira komoregwe uwo munsi nyene vyose rero vyaba bariko babishisha mu mvyino ziryoheye gutwi zirimo n'ubutumwa budasanzwe. Bagishika rero mu bikingi vy'irembo abageni barahana bahana imbuto zose kugira rero nabo ngo bazovyara imbuto zose. Umuhungu yatanga umwana w'umukobwa, umukobwa nawe agatanga umwana w'umuhungu, canke umukobwa agatanga umukobwa, umuhungu nawe akazana umuhungu, vyavana n'igice c'igihugu. Uyo mugirwa rero nubu murabona ko utagikorwa. Aho hambere mu ntara za ruguru ngira mwarabibona mu manza zitari nke niho washobora kubona hariho abana bakiri bato batanga amashurwe, aho wasanga hariho abana babiri babarindiriye jewe iyo mvuka bashira amashurwe mu macupa avamo amafana hari kera atari na kera cyane. Umuntu akaba witeze ko umukobwa aza gushikiriza ishurwe uyo mukobwa n'umuhungu akaza gushikiriza ishurwe uyo mugabo arongoye, maze bakagenda bijiranye mu kidara aho bateguye ko baza kubicarika. Hama rero igikorwa caca gikurikira kigira kane no kubashikisha rero abasangwa baba biteguriye neza kwakira abashitsi. Hama bahejeje kubasanganira rero baca babashikisha bakabaha ivyicaro vyagenewe abakwe. Abonaho rero bagaheza bakaruhuka. Kera rero baba barondeye n'ibirago bishasha kandi vyiza vy'indava, niho bavuga ngo gusasira indava umukwe kuko indava cari kirago citeka cubashwa hamera. Muri ako kanya rero abashingizi ntibatekana, baca baterera ku tuvino two guhoza umugeni yaba yasubiye kurira kubera ibigumbagumba cuko abonye iyo bamukoye kimufashe. Birasobanutse rero cyane kuko yabatandukanye nabi wabo amaze gushika mu Burundi. Icyo kiringo rero nico casozera urubanza rw'ubugeni nyezina kuko umugeni yaba yamaze gushika. Haca hakurikira rero ivyo gutwikurura rero navyo ntivyaba nkuko kumburi no musi tubibona biba umwanya uko, kuko haba haheze ikiringo kitari munsi y'indwi ko bagaruka bagatwikurura. Iryo zina rero rikomoka mu rivuga gutwikurura, ni kuvuga gukura umwitwikira umugeni yaba yambaye umunsi w'ubugeni. Muri ico gihe rero baza gutwikurura umugeni yaba yitwikiriye bakamuruhusha ko gusubira kuboneka mu bantu. Imiryango rero yarakorana mu nyuma imigigo ijanye n'ugo rubanza ikaba. Mu gihe rero cyo gutwikurura haba harimo rero n'imvyino zihanura cyane abageni, bakababwira uko bokwitwara mu rugo rushasha bamaze gushinga. Zaba ari imvyino zitekanye zikomeye mu majambo, vyaryoshe rero vyarashika bakanasubira mu mvyiro zaryoshe umunsi w'ubugeni izo babonye ko abantu bakunze cyane. Koro ni ku rubanza rw'ubugeni rwagenda muri make, ariko no munsi ivyo bice harimo ibitagikurikizwa kandi atari uko bitagira insiguro nziza mu migenzo y'abarundi, ahubwo hari uko hari abatabizi ari n'ivyongewemwo bifite insiguro mu yindi mico atari n'iy'abarundi. Icari gikwiye gukorwa rero ku bwacu ni ukumenya ivyiza biri mu nteguro y'imanza z'ubu kandi bifise insiguro mu mico yacu, hamwe n'ibibi bikwiye guhindurwa ariko bikaba bifise ico vyisunga, kuko imico ngo iyo yinjiranye umuntu ntakiba ari wa wundi ale muhigwe. Kazoza FM, be your own boss.